Kuvayo igice ca 21. Ivyagezwe vyo ku bagurano na ba shebuja. Ibi nivyo vyagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, azamujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira ndwi azarekurwe yibere mu mwidegemvyo ataco yicunguje. Namba azoba yaraje wenyene, agende wenyene. Namba azoba yazananye n'umugore ajane nawe, kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyarana abahungu canke abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara ari aba shebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekurwa ngo nje mu mwidegemvyo, shebuja amuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi canke ku gishimaryango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azarinda apfa akimujakariye. Umuntu ntiyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze, ntazarekurwe nk'uko barekura abagurano n'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungurwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemerwa, kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe, amutere iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe. Naho niyamuharika uwundi, ntazahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye, canke imyambaro yiwe, canke imbu ziwe. Niyaramuka atiriganye muri ivyo uko ari 3, uwo mugore azarekurwe gusa ata mahera atanzwe. Ivyagezwe vy'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agapfa ntazabure kwicwa, ariko uwobigira atavyitumye, ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira aho azohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we bigirankana ngo amwice, mu bugunge muze mumukure ku gicaniro canje kugira ngo yicwe. Ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore, ari umaze kumugura canke umufatanywe, ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana, umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igipfusi, akamara imisi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe, ariko azamurihe imisi amaze agwaye, ate ko amuvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe canke umuguranokazi akamugwa mu maboko, ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe canke kabiri atarahwera, ntazabihanirwe, kuko vyari ibintu vyiwe. Abantu nibagwana bagaca ku mugore akuriwe, bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba, uwumuciyeko ntazabure kuriha ico umugabo w'uno mugore azomucira cose, azarihe nk'uko abacamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba, uzugere ku bugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwa irindi, iryinyo rihogwa irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwa ikindi, ubushe buhogwa ubundi, uruguma ruhogwa urundi, umushishi w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe canke umuguranokazi akamumena ijisho, amurekure yidegemvye kuko amumenye ijisho. Kandi niyakubita umugurano wiwe canke umuguranokazi akamuhongora iryinyo, amurekure yidegemvye kuko amuhongoye iryinyo. Ivyagezwe vyo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo canke umugore agashika,
iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntaza ashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo, bakaba baramwihanije ntayizigame, ikica umugabo canke umugore, agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano, atange ico bazomucira cose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu canke umukobwa, nyeneyo agirwe nk'uko ico cagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano canke umuguranokazi, nyeneyo aze arihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ubwobo bwo kubika amazi canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego aze arihe ico yari imaze, ahe nyeneyo amahera, umuvyimba ube uwa nyene ubwobo. Nka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iyindi bayigure bagabure ivyo iguzwe, n'umuvyimba nawo nyene bawugabure. Naho nivyaba bizwi ko iyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umuvyimba ukaba uwiwe. Kuvayo igice ca 22. Ivyagezwe vyo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka canke intama akayibaga canke akayishora, inka aza yirihe 5, intama aza yirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntazamukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha, naho niyaba adafise ico ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona, ari inka canke indogoba canke intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima canke imizabibu, akareka ico atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba vyiza, canke ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano canke izigihagaze, canke umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahema canke ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo kabiri. Uwavyivye nataboneka, nyene urwo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu vya mugenzi we. Mu vyo kugungana vyose naho yoba inka canke indogoba canke intama canke impuzu canke ikindi kintu cose cazimiye, umuntu akabifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana. Uw'Imana izocira urubanza ko atsinzwe, azarihe uwo wundi ikingana naco kabiri. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba canke inka canke intama canke ikindi gitungwa cose kigapfa canke kikavunika canke kikanyagwa, ata muntu abibona, indahiro aja kurahira izina ry'Uhoraho, izaba ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu vya mugenzi we wenyene, nyenevyo ayemere, uwo ntarinde kumuriha.
ariko nihagira icibigwa iwe aza kirihe nyeneco. Naho nicatabagurwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe, ntarinde kuriha iyatabaguwe. Canke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika canke kigapfa, nyeneco atari hari, uwo ntazabure kukiriha. Ariko nyeneco niyahaba, uwo ntaza kirihe. Niyaba yagitanze ku mpera, iyo mpera nyeneyo nyene izoba ibaye indihano. Umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akaryamana nawe, ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe. Ariko se niyanka kumumushingira, naho nyene atanga inkwano nk'uko bahora bakwa abandi bigeme. Umurozikazi ntimuze mumureke ngo abeho. Uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa. Uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari jewe Uhoraho nyene, azarandurwe rwose. Umunyamahanga ntimuze mumugirire nabi canke ngo mumuhahaze, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu ca Egiputa. Ntihaze hagire umupfakazi canke impfuvyi mucuranguza. Nimwagira ico mubacuranguzako na gitoya, bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota. Abagore banyu bagasigara ari abapfakazi, n'abana banyu bakaba impfuvyi. Nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje w'umubanyi wiwe w'umworo, ntazamwugarize mu kumwishyuza, kandi ntazamucire ay'inyungu. Nihagira ukizura impuzu ya mugenzi we ukamuheraniye, izuba ntirirenge atayimushubije, kuko ari yo yipfuka yonyene, ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe. None yo kwiyorosa iki? Niya ntakambira nzomwumviriza, kuko ndi umunyembabazi. Ntihaze hagire urogota kuri jewe Imana, canke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu. Ntimuze mutebagane kunshikanira kuvyo mwakikinyuye, ari kuvyo mwejeje, ari ku binyobwa vyanyu. Imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe, ariko muzohora no ku nka zanyu, ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu, iz'uburiza, iz'amarane na nyina. Iz'uburiza, iyo uburiza izamarane na nyina iminsi 7, ku munsi ugira 8 muze muyimpe. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama z'ikirangara kiri mu gahinga izo arizo zose, ariko muze muziterere imbwa.